uno munsi nyumvirize neza ico gishika ufise cyo gushika ku ntumbero wihaye bitegereza ko bafise inguvu kurusha ibindi vyose. Jewe byanshikiye vyose mu buzima, ibintu bibi vyambayeko, ibintu byatuma numva ndi nko mu kuzimu k'umuriro udahera, ibintu byari gutuma abantu benshi bavuga ibi bintu biragoye bagaca babiheba. Jewe igihe cyose hanjemwo iki cyumviro cyo guheba, ninjira muri jewe nkabona namaze gushika iyo nipfuza gushika, nabona namaze kugera kuri objectif nihaye, ico gihe naca nkomeza. Igihe cyose numva meze nabi, nkumva ndi épuisé, natangira kumva ijwi muri jewe rimbwira ngo hagarika. Iri jwi sinigera ndaryumva kuko nagishura ati wapi ntibishoboka, nubwo ndushe sindashika iyo niyemeje gushika, kandi narinzi neza, nari sure ko ninamara gushika kuri objectif nihaye, ukuntu nza kwiyumva, umunezero nza kugira biza kurusha ubu buribwe ndiko ndacamo. Rero ntegerezwa kubandanya ubu buribwe mfise uko bungana kose, ntegereza gukomeza nje imbere kuko nzi neza ko ninashika nzoba ndi wundi muntu mushasha, nzoba ndi wundi muntu afise imbaraga atandukanye n'uwondi uno munsi. Uko biri kose utegerezwa guca mu mubabaro, mu buribwe uko bwaba bungana kose, ntugire ubwoba. Ubu buribwe bwawe ntibwamaho, ntibuzamaho, buri temporaire. Rero utegerezwa kwima amatwi iryo jwi riri muri wewe ririko rirakubwira ngo hagarika. Umubiri wawe warusha, urabona tayi ntambye ushobora kurenzako, wumva guhema bitariko birakunda neza, wumva iseseme muri wewe, wumva ataruguvu na rumusigaranye. Ariko reka ndakubwire, umubiri wawe ntuwumvire, kubera ko wewe nyakuri, wewe original si uwo mubiri. Wewe nturi uwo mubiri w'intege nke, wewe nyakuri ntiyigera acika intege. Ushobora gukora ibintu bitangaje ata muntu numwe yokwibaza ko woshobora, ariko ibi bisaba kutumvira uwo mubiri wawe w'intege nke. Rero komeza urugendo. Je uko nagenda nca muri ivyo, muri ubwo bubabare bwanshira muri situation itari comfortable, byatuma nza ndamenyera bukebwe, bituma noneho mu nyuma mbo umuntu yifitiye icizere, kavuga ati none ibinda bishoboye, ntabwo babinteye. Natanguye kwirinda ibintu canka abantu banshira kuri objectif yanje. Muri jewe indani, muri jewe numva afise ikintu numva afise inguvu zinshira kure y'abantu tudasangiye objectif, maze ngatangura kubatire n'abantu, abandi bantu bashasha dusangiye intumbero, dusangiye objectif. Komba yanje ya mbere yari iteye ubwoba. Uwo munsi nja muri ring nari impanganye n'umugabo atigera atsindwa n'umunsi numwe. Yari afise amaguru atangaje, umubiri wiwe mbese yari akomeye bitangaje, cyari nk'icuma. Amayeri nakoresheje kwari kwizera jewe nyene. Narumva ikintu muri je kingira kiti utegereza gutsinda no munsi, utegereza gukora ibishoboka vyose mpaka utsinde. Nanje nishizemwe imbaraga, ntangura kwizera ububasha n'umushobozi bwanje. Ndavuga ati ntumapfa hako ntsindwa no munsi. Rero natanguye kugwana, nkatakamera nk'usubira inyuma, nongera nja ku ruhande buke. Ariko round ya mbere yaheze nahwereye, narumva ataruguvu narumwe nsigaranye. Mu mpera ya round igira kabiri numva amaguru yanje umenga ntandiko, numva uburibwe ntari bigere numva mu buzima bwanje. Ariko ndibwira muri jewe nti haracasigaye izindi round zibiri mana yanje. Ariko rero nafashe ingingo yo kubandanya, kuko nari gutuma mpfa hagutakaza ikomba, nari namaze gusinya. Ako kanya maze kubona ko atayindi nzira mfise kiretse urupfu gusa, numvise mfise imbaraga zidasanzwe muri jewe. Umubiri wari kuranyosha uhereye ku maguru yanje, numva yabaye nkayacitse.
ambwira ngo bihebe, ariko nanje umubiri wanje nawubwiye ati no ntegerezwa gutsinda uno munsi byanka byakunda. Kandi naratsinze nubwo wo twari duhanganye yaboneka ko akomeye kurusha jewe, sinigeze ndamureka ngo ansinde. Burya abantu ntituzi ubushobozi dufise uko bungana. Mu bisanzwe ubushobozi dufise ntangano nimwe woshobora kubuha, ariko ubu bushobozi ntuzigera ububona mu gihe uri mu buzima bwiza, uri mu buryohe bw'ubuzima, mu munezero. Ubu bushobozi uzobwumva, uzobubona mu gihe uri mu buribwe, mu gihe uri mu bubabare, mu gihe uri inconfortable. Twabwiwe ko ubuzima ari kuvyuka mu gitondo tukaja ku ishuri, ugakura, ukaronka diplome, ukaronka akazi, hanyuma ukarindira gupfa. Ariko nitwigeze tubwirwa ko turi biremwa bihambaye, bifise ububasha budasanzwe, dushobora gushika ku kintu cyarico cyose. Ku ishuri batubwira ko uronse amanota makeya ukananigwa, nakubwira kuri gicibwa muri societe, kuko kuri bo nta kintu na kimwe bushoboye. Ariko reka nkubwire inkuru nziza. Ububasha ufise buri kure y'utwo tunota batanga ku ishuri. Ushoboye gukora ikintu cyarico cyose, ari ikibazo wemeye ibyo abandi bakubwiye, abarimu bawe, abavyeyi bawe, abagenzi bawe bakubwiye ko udashoboye kubera ko mu ishuri bikugora. Guhera uno munsi umuntu azaza kubwira ko udashoboye, mwihorere, ariko muri wewe wibwire ko ushoboye. Niba kubwira oya, muri wewe uze wibwire yego. Niba kubwira ngo ntibishoboka, muri wewe uze wibwira ati birashoboka. Mu buzima bwawe uzohura n'abantu bamaze kwiyakira, abantu bamaze kumanika amaboko, abantu bamaze kwemera ko atakintu bashoboye. Rero nawe bazoza kukubwira ko bidashoboka, bazoza kukubwira ko uri kurata umwanya kubera ko byabananiye. Nawe bagomba kukwemeza ko bidashoboka, kutabishoboye. Aba bantu utegereza kubaca kure. Aba bashobora kuba ari abagenzi bawe. Rero muri iki gihe bahanagure mu gitabo cy'abagenzi ufise guhera no munsi. Dani Penya niwe akunda kuvuga ngo nyereka abagenzi bawe nanje nkwereke kazoza kawe. None ni gute wogera ku nsinzi kandi ukikijwe n'abantu bamaze kwiyakira? Ni gute wotera intambwe ufise abagenzi babanebwe, muri bo atakintu na kimwe bashoboye? Nyumviriza mu ngara, utegereza kuja kure y'aba bantu guhera uno munsi byanka byakunda. Higa abagenzi bashasha begereye objectif wihaye, baje kure, uje kure y'izimbura kimaze, hanyuma uje kubikogwa, ukore cyane ku buryo bwo kuruhuka, hari uko ibintu byayangaye muri wewe. Jewe igihe cyose naba ndiko ndakora entraînement, dufate ndiko ndakora pompage, haragira igihe nkumva ndarusha, nkumva ngomba guhagarika, ariko ko kanya naca numva ijwi muri jewe rimbwira riti mu ngara kirazira guhagarika. Imisi yose utangiye guharura pompage ugezeko, uzubikore ari uko bitanguye kwanka. So tangura uharure rero, twagiye. Ico gihe naca mbandanya. Jewe igihe cyose mba ndi muri ring, wo duhanganye kugira nsinde, ategereza kunshira hasi ku buryo bw'uko ntashobora kuvyuka. Ariko igihe cyose ngihema, ngashobora kuvyuka, ngashobora guhagarara ku maguru yanje abiri, urugamba ntiruba rurarangira. Rero nawe ushobora kuba ugomba guhagarika kakanya, ushobora kuba ugomba kumanika amaboko, ushobora kuba ugomba kwemera ko watsinzwe. Ariko nyumviriza neza, mu gihe cyose gihema ntiwemere kumanika amaboko. So bandanya mpaka utanye insinzi.